Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyome Bunyoni yashikirije icegeranyo c'imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi ijanye n'umwaka w'ibikorwa w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022 imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka kuri uyu wa 17 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021. Imigambi itegekanijwe gukorwa mu bushikiranganji bwose ikaba yashikirijwe. Ku kibazo yabajijwe kubijanye n'imashini zo gukanya imitobe, umushikiranganji wa mbere yavuze ko atari ubushikiranganji bw'ubudandaji buzozigura, ahubwo buzohimiriza abikorera utwabo bagure izo mashini kugira ivyamwa ntibizopfe ubusa. Nayo ku kibazo co kwagura ikibuga c'indege ca Bujumbura kikaja ku rwego mpuzamakungu, yamenyesheje ko umugambi ugeze kure, ivyigwa biriko birarangira, vuba ibikorwa biratangura. Murabaza muti mu bushikiranganji bujejwe kudandaza ati imashine zo gukanya imitobe yabibisigati ibintu mbega n'ubushikiranganje buzobikora oya habanamba. Ubu n'ubushikiranganje bujejwe kandi guteza imbere amahinguriro. Turavye rero ingene uburimyi buriko buragenda cyane bw'ivyamwa n'ibindi, turabona yuko mu minsi iri imbere bizoba bitubenganya imva gusa. Birasaba rero ko muri ubwo bushikiranganje baheza bagakora politike ijejwe guhimiriza abikorera utwabo, amashirahamwe, amakoperative, kugira ngo utwo tumashini tubonekane, dushobore kwihingurira ivyo vyamwa bitiriwe biratugora, dushobore kubika n'ibibivuyemo. Ivyo rero ni igikorwa ubushikiranganje bwahawe, kuko nitworindira yuko tuza guhamagara abahindi canke abashinwa canke abandi ngo baze gushaka utwo duhinguriro. Kandi hano mu gihugu cacu hariho abahinga, hariho n'incabwenge zishobora kubikora, hakaba ubuhinga n'ubumenyi bukongererezwa, uburyo bukaba buhari bagaheza bakabikora. Muravuga kandi ku kibazo kijanye no kwagura ikibuga c'indege cy'i Bujumbura, mwagira muti bazongira suivi projet gute kandi atayo tubona. Nyiriteka iyo projet irahari kandi igeze kure. Ni projet dufashwamwo n'igihugu kigenzi cy'Ubushinwa, aho amasezerano yamaze gushirwa ku mukono kandi ivyigwa biriko birarangira kugira ngo hashobore kuba financement yuko turonka piste nziza, turonka na tour de contrôle nziza, turonka terminale nziza, kugira ngo koko ijambo mpuzamakungu yubahirizwe. Bizove dusanga gisigaye kimeze nk'ikibuga c'indege cyo mu ntara kandi kiracari mpuzamakungu, ibindi bibuga by'indege byarateye imbere. Rero ni igikorwa kiriko kirakorerwa hagati y'ubwo bushikiranganje butatu, haba ubw'imigenderanire bujejwe kugira ico kiraro hagati y'u Burundi n'Ubushinwa, haba ubwo ikigega ca leta bujejwe kuraba ibibazo bijanye n'amafaranga azokora, haba n'ubw'inyubako bujejwe kuraba yuko bizogenda neza. Hagacaza mu bwa kane uko aribwo busanzwe bujejwe ivyo uruja n'uruza, ibyo gutwara abantu n'ibintu, haba hasi haba mu kirere na hehe, nabwo bwirizwa kuraba yuko iryo yagurwa ry'ikibuga c'indege izoba rikurikije amategeko kandi rizoba rije ritanga inyishu ku bibazo twari dusanzwe dufise kubijanye n'ico kibuga c'indege. Ni uwo muco rero twashaka gushikiriza kuri ibi na biriya byagiye birabazwa, twongeye kubashimira. Umushikiranganji wa mbere akaba yamenyesheje ko amafaranga leta izokoresha mw'iyi nteguro azoba ari uburyo bwavuye hagati mu gihugu. Abasanzwe bafasha Uburundi bakazoza batanga umuganda wabo mu gushigikira ibikorwa vya leta bizoba biriko birarangurwa.